Ndabaramukije n'abakaze bwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza. N'umwanya wo kugira turabire hamwe zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muramaze kumenyera ko tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu, na cane tukagaruka ku nkuru ziba ziriko ziravurwa muri politike, amabanga yanyegejwe ndetse n'ibindi vyose biba biriko biravugwa turabitohoza tukabibashikiriza mw'idonido nk'uko abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino baba bariko baratohoza mwene ayo makuru. Muri ano makuru turaza kugaruka ku vya politike, turabe ku nkuru ziriko zirahavugwa, turaza kuraba inyuruzwa n'ibugwa irengero rya bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL ndetse n'abandi batavuga rumwe na leta ya Gitega. Turaza kumviriza ico abihweza ibintu n'ibindi cane abihweza vya politike babona ndetse bari buze gusesangura ku ijambo rikomeye ryashikirijwe n'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Hari ico abantu bihweza ibintu n'ibindi babona, aho umushingamateka Agathon Rwasa yasubiye kuvuga ko umugambwe wiwe ari we watsinze amatora, ariko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugakoresha sentare ndetse na seni kugira wemeze ko CNDD-FDD ari yo yatsinze amatora kandi itarigeze itsinda amatora. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku birabana n'abategetsi, no kuvuga abari mu butegetsi, tuze kuraba ibiriko birahavugwa ndetse tuze no kuramba banga iyo bashizwe ahabona ku ntwaro Ndayishimiye Varisito, n'ukungene bamwe mu bategetsi bakorana nawe batariko bahuriza ku ngingo ngo vyoba bivugwa ko uku kutumvikana bishobora gutuma leta isambuka, nk'uko turibuze kubikurikira muri ano makuru. Turafise kandi n'izindi nkuru zitandukanye zirabana n'umutekano. Niba utaravyondo kuri sabone, ngira ndagusabe gufyonda ko kugira igihe cose dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. N'amakuru abatohojwe neza n'umurwi w'abamenyesha amakuru bazi ivyo gutoza amakuru yanyegejwe, y'amakuru aba ariko aravugwa cane, amakuru utazokwigera uronkanda hariho hose usivye ngaha. Ndakengurutse rero kuri wewe tugiye kubana abanywanyi bacu muri ngaha mu Burundi, waba uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke se ukaba uri no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ndabaramukije cane nanabahakaze muri ano makuru twabatunganirije. Abari mu bihugu vy'ababanyi namwe sindabibagiye, n'abari ku migabane y'amakungu mwese ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Sangwa kaze rero mw'idonido ry'ano makuru. Tudatevye, reka mbere yuko ngira izindi nkuru zose ngushikiriza manze ngushitse ko zino nkuru ziciye ku masonga zidushikiye kano kanya vyihuta. Hana makuru twereka ko i Bujumbura umunywanyi w'umugambwe CNL yabonetse mw'ibohero rikuru rya Bujumbura. Umuryango wiwe wari waramubuze irengero kuva ahagarikwa. Mu makuru hadushikira yihuta yerekana ko Dieudonné Mushirakure yabonetse mw'ibohero rikuru rya Bujumbura Mpimba kuva rero kuwa 8 Ruhuhuma. Uwo munywanyi w'umugambwe CNL yari yahagaritswe ku mutumba Nyamurenge muri zone Makamba, ni komine ya Rusaka, intara ya Mwaro, hagati mu gihugu c'u Burundi. Hari kuwa 20 mwaka w'2021. Mu makuru hadushikira yemeza ko uyitwa Daniel Nditije akaba yemeza ko umunyamabanga w'umugambwe CNL muri iyo komine koko yabonetse nyuma yuko hari icoba yuko yoba yaranyurujwe ndetse ashobora no kuba yarishwe. Uyo rero Daniel Nditije akaba yamenyesheje ati yari yafatiwe ku muhani we, ariko ntitwari tuzi aho afungiwe. Twamaze kumenya ko ari mw'ibohero rikuru rya Bujumbura
ariko ntituzi icatumye bamupfunga, niko abatwiganiye batumenyesheje. Abo mu muryango wiwe bakaba bari bagerageje kurondera hirya nino aho iyo bapfungiwe barahebura. Umuryango wiwe rero wa politiki hamwe n'abamwegereye bakaba basaba yuko yorekurwa kuko ngo ico apfungiwe kitarabasha kumenyekana. Tukiri mu makuru harabana n'imigambwe, imbere yuko turaba izindi nkuru ziriko ziravurwa, reka nanone tuje mu mugambwe CNDD FDD. Hariko haravugwa impari zikomeye cane, uretse impari twagiye tubabwira ziriko ziravugwa hagati y'abagumyabanga bakuru na cane cane ukutarabana ryiza inyuma y'igenwa ry'umunyamabanga mukuru Reveriyani Ndikuriyo. Bamwe mu bihanganye muri leta bakaba batarishimiye igenwa ryiwe, ndetse bivugwa ko bishobora guteza ibibazo bitari bike. Reka turabe muri Kirundo aho ababa babiri canke se amababa abiri ya CNDD FDD arabana yingwe. Hakaba haraheze igihe kitari gito abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi bavuga ko icuka kitari ciza hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD muri iyo ntara. Biciyemwo rero imirwi, bakaba bariciyemwo imirwi. Akarorero gatangwa ngaha akaba ari imishamirano hagati y'abayoboka umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo Batazira Gihahe hamwe n'abayoboka Atanaze Manirambona ajejwe kwigisha akarangamutima mu mugambwe CNDD FDD. Ubu yahoze hari Koroneli ashira imbere abize, mu gihe uwo wundi badahuza atariko bimeze. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bafise ubwoba ko hashobora kuba uruhagarara hagati y'abanywanyi ba CNDD FDD nabo batavuga rumwe, kuko uyahoze ari umushingamateka bivugwa ko afise inguvu. Mu makuru hava muri uyo mugambwe yemeza ko izo mpande zibiri zavutse inyuma y'iyemezwa rya Reveriyani Ndikuriyo mu kibanza c'umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Kuva ico gihe abanywanyi ba CNDD FDD baciye batangura kwigabura umwe wese ahengamira kuwo yibaza ko afise inguvu. Bose rero bahiga amaronko, mugabo ngo vyaragabuye abanywanyi gushika batana mu mitwe, niko amakuru ava muri Kirundo bivuga. Harabaye imishamirano ikomeye hagati y'abashigikiye Manirambona ndetse n'abashigikiye Nzigamasabo Batazira Gihahe. Ubuheruka abayoboke ba Atanaze Manirambona hamwe n'abayoboke ba Gihahe bakaba baragwaniye mu kabare mu Kirundo. Babiri rero bakaba barakomeretse bavuriwe mu mihana iwabo kugira ngo nibije hejuru ivyo vyariko biravugwa. Amazina yabo rero kandi ntiyigeze amenyeshwa nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha. None abo bahanganye ni bande? Abo bagabo uko ari babiri bava muri komine Busoni. Bose rero bakaba barahoze ari abagwanyi b'umuhari CNDD FDD wabaye umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015, Nzigamasabo yashimye kwibera ku mutumba avuka ko utari kure y'urubibe rw'u Rwanda. Niwe rero bose bategerezwa gucako kugira ngo baronke ubuzi canke se baduzwe amapete mu buzi bumwe bumwe. Abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bakaba rero badashigikiye cane, bamufata nk'umuntu agoye cane. Yarashobora kandi gutuma ko muhira iwe abakozi ba leta bava muri CNDD FDD
baba bakoze amakosa ku kazi, babaga bakoze amakosa ku kazi, yarabikubitira wenyene ubwiwe imbere y'imbonerakure zifise n'ibigwanisho ari nazo zamucungera umutekano. Inzu yiwe yari yarayihinduye agasho na sentare ngo ku buryo yashobora kuhapfungira abantu, ngo yaratera ubwoba abantu, niko abanyagihugu b'Ibusoni babivuga. Baratinya ko ashobora kugarukana za nguvu nyene. Ni umugenzi cane wa Reveriyani Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru mushasha wa CNDD-FDD basanzwe basangiye n'inyifato. Atanazi Manirambona akaba yavuye mu gisirikare mu mwaka w'2016 aja mu vya politike. Ubu niwe rero wajejwe akarangamutima mu mugambwe CNDD-FDD mu Burundi ndetse no mu makungu. Ico kibanza kikaba camuhaye iteka mu ntara ya Kirundo. Ivyo rero ngo vyaranatumye atunga n'ingoga ndetse no gutuma aca imbere gihahe banahanganye cane. Ngo yaranubatse ihoteri aho abategetsi bafashe ingendo baza bararara. Inganda nka zose n'amanama niho abera. Akaba rero harahize imyaka itari mike ari we afise ijambo kubavuka muri iyo ntara bahabwa amabanga n'umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi yahoze ari buramatari w'intara ya Kirundo, niwe yamutanze. Niko amakuru ava muri Kirundo avyerekana. Banywanyi wacu rero ivyo nivyo biriko biravurwa, ariko tukaba tugira mbere yuko tubandanya nano makuru tubanze twumvirizaho icabiyeza ibintu n'ibindi babona ku majambo yavuzwe n'umushinga amateka Agathon Rwasa. Ariko nanone tuze kugaruka ku makuru y'izinjyane ziriko ziravurwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'impari Reveriyani Ndikuriyo yatanguje guteza. Turakomeza kubikora ko amatohoza mu makuru yacu ataha. Muraza gushikirwa n'ivyo twabatunganirije. Ibihe byiza n'ivyo ndabifurije. Reka tubanze twumvirize ico abiheza ibintu n'ibindi babona, kanya ndaza nkushitsa ko n'izindi nkuru. Kuby'inama nkenguzamateka y'u Burundi, abashinga amateka baburaya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu. Inama nshinga amateka ibivuze ifatiye ku rwandiko abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu bya buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo muryango. Abo bari bandikiye icegera c'utwara komisiyo y'ubumwe bwa buraya akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo vy'imigenderanire n'umutekano bamucira gace ku buraya bwo hagabira mu gusubira kunga ubucuti no Burundi. Kuri bo ntiyaragera kuko bemeza ko akibonekeza onyango ry'agateka kazina muntu, ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera. Berekanye ko ayo mabi akorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta. Banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'2016. Mu kubishura utwara inama nkenguzamateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka kubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta mvyeyi, leta nkozi. Kuby'inama nkenguzamateka abashinga amateka baburaya bararengeye akarimbo Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguzamateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazina muntu leta ivyitwararitse cane, agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka baburaya ko n'inama ijejwe umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimwo umutekano muke.
iruhande yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 baburaya ko boreka kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abansi b'igihugu. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro vyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu harimwo n'ibihugu vya buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga amateka 43 baburaya nabo bemeza ko ibiganiro ari vyiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe abamenyesha amakuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe no guhagarika ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta. Abo barungikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose, naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha Burundi byerekana ko ari igihugu cigenga, ko ata munyaburaya n'umwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi. Mu ntango z'uku kwezi niho abaserukira umuryango w'ibihugu vya buraya batanguye ibiganiro n'u Burundi vyo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'2015. Impande zose zemeza ko ari nkenerwa ko imigenderanire isubira kunaguka, yamara ntibarahuriza ku nzira nziza vyoca